ariko ndaraba iritunga dufise yiyicariye byagenze gute mbwira ingene byagenze kugira bihagarare. Yari projet ya Union Européenne yari yo kongereza umuyaga nkuba yatanguye mu 2013. Ico gihe baduhaye iyi centrale baduhereza n'igitoro, yarabandanije yo projet gushika mu 2017. Igihe kontra yari iheze yo kuduhereza igitoro nabo baca barihagarika abatwara ico gihe, cyavuga ati igitoro ubu Union Européenne gitanga reka centrale naco tuyihagarika, baca barihagarika gushika ubu rero ntiyari bwasubire gukora. Mugabo twari twaravye abafundi turaraba igituma yoba yarahagaze kandi yari ikomeye, twari twasanze ari utuntu dukora twoshobora gusubiramo tugakora kugira ngo isubire gukora, uko haciye imyaka hafi 5 centrale nk'iya magroupe atari ko arakora, hari utusanga twatononekaye. Twafashe umugambi twiyumvira yuko twisubiza amarche kugira irashobora gusahiriza cyane na cyane nk'iyo habaye déclenchement général. Hariho amapompe dufise hagiye kuri station de pompage, twagomba yuko habaye nk'iyo déclenchement général dushobore guca arungi kumuyaga nkuba kuri ayo mapompe kugira ngo ntitubura amazi, kuko yo hagiyeyo habaye déclenchement général akamara nk'amasaha nk'atatu amatara dufise mu Burundi, amazi yoyo aca yimanifesta ingorane imisi 3 yose. Nivyo rero twako turakorera ko mugabo ntitwari bwa bitangure kubikora, kuko turiga n'abafundi turabe ko byoshoboka twisubize amaso. Murakoze n'ico none uravye igitoro bitwara n'amahera dukoresha tugiye kugura umuyaga nkuba, kurumva ducaruza kugura. None igitoro nico kizimvye kurusha umuyaga nkuba tugura. Oyaye igitoro cyo kizimvye gusumya umuyaga nkuba tugura, kuko igihe yahagarara baci basinya kontra n'iyindi entreprise itanga umuyaga nkuba ukoresheje amagroupe nkaya nyene. Rero ico cyane amakenga jewe ukungene twoza kugura umuyaga nkuvuye kuma bahagaritse gwacu baca kugura. Baca kugura cyase kontra na kandi wona wakora nko kunyene bimeze kunyene. Yafise groupe nkizi nyene, kandi ndiko ndaraba la consommation nico kimwe. Consommation yizi groupe ziwacu nizo zahajya muri Interpetrol basinye kontra ni nkaco kimwe. Consommation nico kimwe, umva twe twaraho numva nukuvuga ni nka kurya wowe ufise inzu yawe ugaca uhagarika kuyibamo ugaca uja gupanga. Niko twabivuga, urumva no kuvuga uti iyi nzu sinzosubira kuyibamwo ndayihagaritse ngiraje gupanga iyindi nzu. Akantu ubona ko arakamara amazi kugira ngo bikore. Rero hasaba iki kugira bitangure gukora ubu? Bisaba uburyo bungana gute kugira bitangure gukora? Gushika ubu biharu maze guharura ntivyo twara amahera arenga 6 miliyoni z'amarundi. No kuvuga ubu abamekanisiye mwebwe bonyene muce muja ku kivi ni mu minsi ngahe yo bitanguye gukora? Nubu baraza kuyatsa mwumve, hazoba ni muri yindwi nyene, muri yindwi zo bitanguye gukora. Ubone binagoye igitoro musanzwe namwe mukigura, ubone binagoye sico muja kugura ku station ica byoroha, kandi urumva igitoro gica kibashikira kizimbutse ubu. Reka rero dufate ko muri iyi indwi izi moto zitanguye gukora. Ni ibintu byoroshe cyane gose. Murabona yuko igihugu ariko gihomba. Oya nanje ndakubwiye none kureka gupanga inzu, kuba mu nzu yawe ugacuja gupanga nibwo ruhombo. Kandi zari zikiri nshasha ntabira zari nshasha kiretse imwe yagize ikibazo gishika. Iyo umukwega Rwanda hanze atangora zonyara kana jenye. Ubwizi zitaturashobora kuba zirakora zigatanga megawatt 4 zirenga. Nyinshi yego. Nawo batari senye megawatt singana na zimwe twahara umuntu. Ziyaja mu rumonge. Tuvuga yuko nka komine ntangwa yo kwaza. Habo sintangwa yonyene. Sintangwa yonyene, senga megawatt ni nyinshi, sintangwa yonyene.